Nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabahanikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi. Umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora Seni urerekana neza ko atabushobozi bwo kwigenga ufise, ivyo bikaba vyerekanwa n'ibiherutse gushikirizwa ko utagifise ubushobozi bwo kubuza ubutegetsi kwiyamamariza amatora bita referendum hataragera. Ku ruhande rw'amashirahamwe yadaharanira ivyicaro vya politike yatanguje isekeza Teshute Gervais Nibigira icegera c'uburongoye ishirahamwe ry'abanyagihugu ataco biyagiriza, amenyesha ko hako bavuga ayo majambo bari kubura bagatanga imihoho kugira berekane ko bigenga. Kubwiwe ngo Barundi barakwiye gukwirikira akarorero k'urunani rw'amashirahamwe ahamagarira abakozi kudatanga ayo mafaranga yo guterera amatora kurikira. Bwa mbere ho kubona murongoye umugwije w'amatora avuga yuko badashoboye guhagarika ivyerekeye kwigisha gutora ibwirizwa shingiro, numva yuko umugwiye kanye yuko ubu musi tacigenga yaba wigenga atazokuwe gufata ingingo kuvyerekeye abo bose baja kwigisha hataragera, kubera amategeko atuma neza yuko imbere yuko haba ukwiyamamaza haba itegeko y'umukuru w'igihugu indwi zibiri imbere yuko bitangura. Ubu rero yavuze yuko adafise uruhusha rwo guhagarika byo leta ikora, yerekana yuko uwo musi rero uwo mugwi tacu umuntu yowitega ku bwa mbere ho. Chaka biri naco kuvyerekeye yuko urugamba twatanguje muri kino gihe twise Teshute rurafise ico zokora, kubera uyu munsi abarundi benshi tubazi yuko bafise ubwoba, ariko bamaze kumva yuko ari abantu benshi bashikiye mu kuba himiza mu byo bokora bazogira akamaro. Kubera iki uyu munsi mabana yuko hariho indi migwi myinshi imaze gusohora inyandiko yiyamiriza cane nyine biriko bategurwa, aho tubafatira nk'uvyekeye amasendika. Uyu munsi nayo nyene yafashe iya mbere guhimiza abarundi cane kugira ngo ntibatanga ayo mahera batadishagiye gukora, kubera ajya amahera atatunganije neza. Caka biri naco mabona kandi n'abanyapolitike bamwe batanguye kwerekana yuko uyu munsi iyo nzira atenziza gose hatatushikana Burundi. Je tuva dutereye muri Teshute uyu munsi nuko abundi bose bahaguruka bakabona yuko uyu munsi ubwirizwa shingiro rigahinduka, ubundi buzoba bugiye kugwa mu manga. Kandi bavuga bati uyu munsi abantu bose bavuga yuko biyamiza guhindura ubwirizwa shingiro n'abagumutsi. Sabagumutsi kubera uyu munsi kuva mu 2015 twabwiye undi yuko batokwemera yuko mu gihugu yongera ikiringo, mwabonye ingaruka mbi. Bivuga ko umunsi rero abundi rero bogarura ubwenge bakabona yuko uwo munsi ejo bashobora kugwa mu kabi katazopfaga kagarukiye mu Burundi. Nayo ku ruhande rw'abanyepolitike Emmanuel Nkengurutse aserukira Senared atumenyesha ko ivyo Seni ivuga bitumvikana na buhoro, kuko ngo ifise ububasha bwo guhagarika ibijanye n'amatora ateye kubiri n'amabwirizwa n'amategeko ariho mu Burundi, kuko ngo agarico ijejwe, ariko kandi akabandanya tubwira ko ivyo Seni atavyo yoshobora ngo kuko ifashwe mu minwe n'ubutegetsi. Kurikira Honorable Emmanuel Nkengurutse. Ico ndabivuga ko nuko ivyo Seni ivuga bitumvikana na buhoro, kuko Seni irafise ububasha bwinshi n'uburenganzira bwo guhava igahagarika ibintu vyose bijanye n'amatora biteye kubiri n'amabwirizwa n'amategeko ariho mu Burundi. Ibwirizwa shingiro ryo nyene riravuga yuko Seni ijejwe kuraba yuko amatora aba atamusunikano habaye, kandi mu butungane ntangere abantu bose ariho bari. Hanyuma rero kuvyerekeye noneho kwiyamamaza, ibwirizwa rigenga amatora riravuga yuko hari ikiringo cyo kwiyamamaza. Ico kiringo rero gitangura iyo umukuru w'igihugu afashe itegeko. Urumva rero Seni irafise uburenganzira bwo kuhagarika ibintu vyose bitajanye n'amategeko kuko nicijejwe. Ahubwo ico novuga nuko ubutegetsi bwose bw'igihugu ari ubwo bufiswe n'ubutungane mbere n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka niyo Seni nyene ubu bwifatiwe mu minwe n'umukuru w'igihugu kugira ngo akore ibintu byose ashaka, nta mabwirizwa agikurikizwa. Muri Seni rero
ntabyo bashobora naho bafise ububasha bwo kubikora kuko barabibabutsa. Umugwi w'abashinga amateka bo mu mizero y'abarundi warasohoye urwandiko kuri uyu wa kabiri wiyamiriza intererano iri kirasabwa n'ubutegetsi ku nguvu ku matora y'ibihumbi 2020. Abashinga amateka ahanini bagizwe nabo mu mugambwe FNL ishami rya Agatongwasa basigura ko iyo ngendo ica kubiri n'amategeko kuko intererano nk'iyo iba mu gihe haba habaye ikiza nk'uko biri mwibwirizwa nshingiro ry'u Burundi. Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka arashima ingingo abo bashinga amateka bafashe yo kwanka no kwerekana ubunenge bw'iyo ngingo ariko akagira amakenga kw'iyo ngingo ishobora kutagira icihinduye kubera ubuke bwabo bashinga amateka nuko leta isanzwe tumviriza impanuro kurikira Honorable Emmanuel Nkengurutse. Ariko cyane cyane reka umuntu ashime ivyo bakoze irya ngingo bafashe yo kuvyanka no kuvyamiriza no kwerekana ubunenge bw'irya ngingo ni ibintu vyiza cyane byo gushima byo gushigikira. Twabasaba ko bandanya muri iyo nzira no ku bindi bibazo byose bihanze igihugu bame bifatanye nk'uko baserukira abanyagihugu. Ubu rero kumenya yuko irya ngingo yabo hari ikizohava ngo hindure sindabizi kuko iyo bari benshi mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka canke basi mu nama nshinga amateka bahavuye bakafata ingingo isaba leta guhindura ivyo yakoze ko ivyo leta yakoze ntibijanye n'amabwirizwa. Bijya bintu basaba yuko haza kuba intererano yo ku nguvu bibaho gusa iyo habaye ikintu bita catastrophe naturelle, ni amasanganya aturutswe ku gihe nyene bisa canke ingwara nyinshi habaye nyene igihe cy'uruhagarara ruvuye ku bintu vyizana. Aho niho honyene leta ihamagarira abanyagihugu gutanga intererano, naho nyene bibanza guca mwibwirizwa ritowe n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka. Buriho ntivyabaye. Sinzi rero urumva si benshi hariya ngo have bahindure bafate ingingo yo kanamiza leta ikahava ikabihindura. Eka noneho Nkuru Nziza ntiyakunze yuko bica mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka yagiye guhenda abanyagihugu nyene kugira baze babitore. Urumva atari abanyagihugu bonyene bavuze bati turabihakanye gose turanse, sinzi ko ari cyo hinduka. Ariko ni vyiza ko babikoze, sico kimwe nuko bahoze bakifatanya na leta ya CNDD-FDD gukandamiza abanyagihugu no guhonyanga amabwirizwa y'igihugu. Bakoze neza rero, ingene ico bizovyara ntawurakimenya. Tukivuga ibijanye n'ihinduka y'ibwirizwa nshingiro, amashira hamwe avuga ko adaharanira ivyicaro bya politike yegereye ubutegetsi avuga ko ashigikiye ko ibwirizwa nshingiro rihinduka. Ishira hamwe CAPES Plus na Pisque Burundi bavuga ko ingingo ya leta yo guhindura ibwirizwa nshingiro iva ku itegeko ritegekanywa n'ibwirizwa nshingiro. Kurikira umushingomanza Jean-Marie Nduwimana arongoye ishira hamwe Pisque Burundi. À ce qui concerne le processus du référendum, nous kuvyerekeye umugambi wo kwemeza guhindura ibwirizwa shingiro, twebwe muri Prisque na CAPES Plus twaramaze kuvuga kera ko ubugombe bw'abanyagihugu ari bwo bufise ikibanza ca mbere gusumba ubw'ubundi wese, yaho umurundi umunyamahanga canke ishirahamwe mpuzamakungu. Twebwe rero turemeza ko ishaka ry'abanyagihugu ari ryo gisungwa mugabo hakurikijwe amategeko. Turazi twese ko ubutegetsi buhari bufise integuro yo guhindura ibwirizwa shingiro hisunzwe ingingo zigize ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, na cane cane ingingo y'amajana 297 n'iy'amajana 298.
mugabo ingingo y'amajana 299 iravuga ko ibwirizwa shingiro rishobora guhungabanya umutekano w'abene gihugu irabujijwe kugira babandanye kubaho mu mutekano. Twebwe muri Capes Plus na Priske turaho uremanga ko ibwirizwa shingiro rihindurwa mugabo hisunzwe amategeko. Ikibazo ca gatatu cashikirijwe na Gahimbare yadusabye ngo tugire ico tuvuze kuvyerekeye ibyashikirijwe n'amashirahamwe yigenga ku maradiyo yafuswe mu Burundi. Muri Capes Plus na Priske ico kibazo twocishura mu ijambo rimwe, ayo mashirahamwe ntagaciro afise kugira ngo icavuze gutya canke kuriya. Ayo mashirahamwe ntagaciro afise kugira agire icavuze gutya canke kuriya, mugabo kubera ko ari abantu bari hanze bashobora gushikiriza ivyabo kubijanye n'ubutungane. Ayo mashirahamwe ivyo asohora nta bubasha afise. Ne peuvent pas produire en aucun cas, ne peuvent pas produire en aucun effet juridique. Donc, à résumer, nous disons que nos compatriotes qui sont à l'étranger. Ayo mashirahamwe yamye ari mu kwaha k'ubutegetsi na kare yashizweho n'ubushikiranganzi bw'intwaro yo hagati mu gihugu bugitwagwa na Edouard Nduwimana. Igikorwa bashiriweho kukaba ari ugushirigikira imigambi leta iba ishaka yaba myiza canke mibi. Akarorero Gervais Nibigira atanga kakaba ara kimyiyerekano bama barimwo yateguwe na CNDD-FDD yo kwiyamiriza imyiyerekano yo kwanka ivyegeranyo vy'abahinga ba ONU ku mabi akorwa n'ubutegetsi murantunga. Kurikira Gervais Nibigira. Abarundi umunsi barazi uvuga ukuri nitavuga ukuri, barazi yuko barya y'amashirahamwe n'amashirahamwe bwa mbere yashizweho na leta, yashizweho n'umushanganje w'intwaro hagati mu gihugu kugira ngo afashe cyane ivyo leta ikora. Bivuye ku munsi rero y'amashirahamwe muzubabene niyo bariko bavuga, niyo abantu bariko barabaza ivyo bakora, kenshi uzobakumiza niyo n'umuganiro cyo ku maradiyo atandukanye, nta keshi babaha umwanya ngo babaze ibibazo. Bivuye yuko uwo munsi barazi ko abantu bashizeho na leta kugira ngo ifashe cyane bafashe cyane uko kwekana yuko leta uyu munsi ifise amashira hamwe akora mu gihugu. Mazi yuko amashami menshi yahagaritswe yandi arafutwa, bekane ko umunsi rero amashami mu Burundi yigenga hari kugira ngo bekane yuko uwo munsi amategeko bayakurikiza ariko atari byo. Kandi kana nuko haba mwaka 2015 aje amashami yakuru kunyene yavuga yuko ikintu cy'igihugu ari kijanye n'amategeko, ariko abantu benshi babonye yuko amashira hamwe yagiye imbere avuye ko kitimira amategeko gushika noho n'amakungu abivuga kandi akavyemeza. Bivuga yuko uwo munsi rero ntivuga ko ivyo leta idashikiye, ivyo leta ishikiye ko bobigwanya bishobora na gatoya. Uyu munsi bariko bishura amadeni bariye igihugu bari mu gihugu cyane hamwe n'umushanganje ntagati mu gihugu. Kuri uwo munsi nibo bashizeho, nibo baha uburyo bakoresha, nibo baha byose. Rero uyu munsi azokurikiza umugambi wa leta. Nikimenyamenya muzurabe niyo bagiye mu bikorwa byo kwiyamamaza nawe niba bari mu kenshi muri buka biko yamamaza bavuga biyamiriza ibyavuye mu bikorwa byakozwe nawo ni muvyekiye mabi yamaye mu Burundi. No bari imbere bavuye yuko tabintu byabaye mu Burundi bibi, bivuye ko umunsi rero bajya ntabatani n'umugambi w'ubutegetsi. Ni kuri no nkuru dusozereye ko amakuru yacu, turabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.